iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku migenderanire n'ayandi makungu kandi none tuze kugaruka kuri Agathon Rwasa ndetse n'umushikiranganji Martin Niteretse. N'amakuru rero aza kuza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kugaruka ku bigeme bafashe indege berekeza mu bihugu vy'Abarabu, aho bagiye kuja barakora ubuzi bugiye butandukanye. Akaba ari abakenyezi 49 bose bagiye. Umurwi wa nyuma w'abo bakenyezi ukaba waragiye kwigenekerezo ya 19 Rusama uyu mwaka w'2023, aho bagiye biyongera kuri bamwe 11 bari bagiye kwigenekerezo y'17 uku kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'2023. Abo bose bakaba baragiye mu gihugu ca Arabia Saudite muri wa mugambi wo guhanahana abakozi biciye mu mategeko hagati y'ico gihugu ndetse na leta y'u Burundi. Nibo tuza kugaruka ko muri ano makuru. Naho kandi muri ano makuru tuza kugaruka kuri Agathon Rwasa ndetse na Martin Niteretse. Hari ivyo Agathon Rwasa arongoye umugambwe SNL yatangaje kuri uno munsi ubwo yari yaremesheje ikiganiro kubamenyesha amakuru n'abanditsi bose bakora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yatangaje vyinshi kubiheruka kwandikwa, kubiheruka gutangazwa n'umushikiranganji Martin Niteretse mu vyajejwe harimo intwaro y'agati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, amenyesha ivyo yafatiye ko mu gutesha agaciro ivyafundikiwe mu makoraniro yose y'umugambwe SNL yoba yabaye kwigenekerezo ya 12 Ntwarante uyu mwaka ndetse n'igenekerezo ya 30 Ndamukiza uyu mwaka w'2023. Ivyo nivyo tuza kugaruka ko muri ano makuru. Ntuze gucikwa, fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Muhaye kaze muri ano makuru. Reka tuyatangurire kuri imbere ko tubabwira ibirabana n'abigeme bagiye mu gihugu ca Arabia Saudite. Reka tubanze tubageze ko ino nkuru ya Agathon Rwasa ndetse no mushikiranganje Martin Niteretse. Agathon Rwasa arongoye umugambwe SNL we ngabona ko umushikiranganje Martin Niteretse yoba yarihuse gufata ingingo yo gutesha agaciro ivyavuye mu makoraniro kaminuza y'umugambwe SNL. Mu kiganiro yaremesheje kubamenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri igenekerezo ya 23 Rusama uyu mwaka w'2023, Agathon Rwasa arongoye umugambwe SNL yamenyesheje ko baheruka kwandikira umushikiranganje Martin Niteretse mu vyajejwe harimo intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, bamumenyesha ko ivyo yafatiye ko mu gutesha agaciro ivyafundikiwe mu makoraniro kaminuza y'umugambwe SNL yabaye ku magenekerezo ya 12 Ntwarante na 30 Ndamukiza uyu mwaka atari ivyo, kuko ivyo abamwituye bitwaza ngo nta nama yabaye mu gutegura kongere atari ivyo na gatoyi. Kubwa Agathon Rwasa ngo biratangaje kumva bavuga ko ikoraniro ritabaye kandi ngo no mu batanze ivyiyumviro barimwo cane kuri bikuru vyohinyanyurwa kugira ngo bizoshikirizwe mu ikoraniro kaminuza. Akabona ko hoba harabaye kwivuguruza kuvyo bari bemeye, ico yise kwihindukiza mw'ijambo. Yagize ati ntushobora gukora ikintu hama uvuge ngo ntaco wakoze. Ngo niyo mpamvu rero babona ko umushikiranganje yihuse mu gufata ingingo yo gutesha agaciro ivyavuye muri kongere atawe mu rudubu n'abo bantu bagize ako karwi. Agathon Rwasa abaza ibibazo ati mbehoho ni gute twari gutegura ibintu binyuranye n'amategeko hama umushikiranganje akaduha uruhusha. Amakoraniro y'umugambwe nta numwe ayavuguruza naho yoba ari umukuru w'umugambwe. Agira ati amakoraniro kaminuza abarimwo abantu isinzi bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu. Abo bantu bose ibintu bapfunditse nta wundi yoza abivuguruza naho yoba ari mu rwego rumeze gute. Mu gihe abo bandikiyeho umushikiranganje mu vyo bagiriza Rwasa harimo ko abo bari bafise ivyo bapfa nawe atanumwe yagarutse mu
mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe kuri ico Rwasa akavuga ko umukuru w'umugambwe afise uburenganzira bwo kugena uwashatse hama abishikirije ikoraniro kaminuza rikabemeza atawushobora kubivuguruza. Ikindi kandi ngo ntawovuga ko atamabanga bahawe kuko nabo bahora mu biro bikuru vya politike. Amategeko agenga umugambwe avuga ko baca baja mu rwego mpanuzwa jambo ruba rurimwo abo bose bigeze kuzezwa amabanga ahambaye mu gihugu harimwo abashinga amateka ndetse n'abakenguza amateka n'abandi bagiye batandukanye. Muri mu mugambwe rero nuko bibandanya bisigurwa na Agathon Rwasa. Rwasa Agathon akarangiza amenyesha ko yashizeho umurwi wo kwiga ku bibazo vyose bishobora kuba vyibazwa nabo bandikiye umushikiranganje. Uwo murwi ukazomara indwi zibiri wumviriza abo bantu hama icegeranyo kizoce kirungikwa mu biro bikuru vy'umugambwe ari navyo bizoheza bigafata ingingo. Tubibutse ko ibi Agathon Rwasa yabivuze ashimikiye ku vyatangajwe mu minsi ine iheze aho Martin Teretse yarahejeje gutesha agaciro ingingo zafatiwe muri ayo makoraniro. Ivyo bikaba vyari vyabaye mu gihe bamwe mu banywanyi bagize ibiro vya politike vy'umugambwe SNL bari bamaze iminsi bandika inzandiko zerekana ko ingingo ziheruka gufatirwa mu makoraniro kaminuza asanzwe n'ayadasanzwe yabaye kw'igenekerezo ya 30 Ndamukiza uyu mwaka w'2023 umushikiranganje Martin Teretse mu vyo yajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yari yamaze kwandikira ikete umushinga amateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe abamenyesha ko nawe yatesheje agaciro ingingo zaheruka gufatirwa muri ayo makoraniro y'umugambwe. Cigihe umushikiranganje Martin Teretse yahise amenyesha ko yafashe izo ngingo inyuma yaho abagize ibiro vya politike bashika ku 8 bari baheruka gusubirizwa mu ikoraniro ryo kwigenekerezo ya 30 Ndamukiza uyu mwaka w'2023 bavuga ko ritigeze rikurikiza amategeko, bakaba bari bandikiye umushikiranganje bamusaba kurenganurwa. Ngivyo rero ibiri hagati y'umushinga amateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe SNL ndetse n'umushikiranganje Martin Teretse mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu yandi makuru kandi nkuko narimejije kubabwira, reka tubandanirize kuri amwe yavugwa kuri babigeme baheruka kurungikwa mu gihugu ca Arabia Saudite aho bagiye kuza barakora ubuzi butandukanye. Ishirahamwe ni mu gihe kuwa gatanu w'igenekerezo y'19 Rusama uyu mwaka wa 2023 ari haba abakenyezi 49 biyongera kuri 11 bamwe bagiye ku igenekerezo ya 17 bafashe indege berekeza mu gihugu ca Arabia Saudite muri wa mugambi wo guhanahana abakozi biciye mu mategeko hagati y'ico gihugu na leta y'u Burundi. Maître Prime Mbarubukeye arongoye ishirahamwe ONR7 Ouenton Frere rirwanya ubwimukira bwo mu kinyegero yahise asaba leta y'u Burundi gutangura gukurikirana guhera kuri uwo munsi ayo masezerano niba koko ariko arubahirizwa nk'uko bavyumvikanye. Ku bwa Maître Mbarubukeye ngo abo bakenyezi 60 bategerezwa gukurikiranwa koko akazi bariko barakora iteka n'uburenganzira vyabo vyubahirizwa mu ntumbero yo gukinga ko bahohoterwa nk'uko vyanye vyibonekeza muri kahise. Yasavye ko abambere bakwiye kugira uruhara mu gukurikirana abo bakozi ari ayo mashirahamwe yabarungitseho amareta nayo ikama ibasaba raporo mu gihe cyose bikenewe. Mbarubukeye hasaba ko abo bakenyezi bamaze kugenda gukora akazi muri ico gihugu ko bo kwitwara neza kugira ngo abakoresha babo bazohimbarwe n'ingene babakorera akazi neza, kugira ngo ivyo bizotuma n'abandi basigaye inyuma bifuza kuja gukorera muri ico gihugu bagirirwa icizere kuko ababitangiye mbere bazoba babaciriye inzira. Twibutsa ko ayo masezerano yo guhanahana abakozi hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu ca Arabia Saudite abo bakozi bagiye bisunga yatewe ku mukono kw'igenekerezo ya 3 Gitugutu umwaka w'2021 Riyad mu gihugu ca Arabia Saudite. Kindi mwamenya nuko inyuma y'ayo masezerano hagati y'u Burundi na Arabia Saudite hari ayandi aheruka guterwa ku mukono hagati ya leta y'u Burundi na leta y'u Burundi n'igihugu ca Qatar kwigenekerezo y'indwi ntwarante uyu mwaka w'2023 igihe umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu hamwe n'ivyo gufashanya
mu vy'iterambere Ambasaderi Albert Shingiro yari yaherekeje umukuru w'igihugu mu nama igira gatanu y'abakuru b'ibihugu bitaratera imbere yabereye mu gihugu ca Qatar. Ndagukengurukire rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo utajikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza no makuru kandi bagenzawe aho baba baherereye hose ngo nabo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba mu gisata ca politike imigenderanire n'ayandi makungu agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye no Muhuza TV muhezagirwe.